bakunzi ba Isaac TV turabaramukije turi mu kumugwa mukuru wa politiki mu ntara ya Gitega aho twaje mu bikogwa muri conference de presse cyangwa mu kiganiro abatunganyije hari igikorwa kidasanzwe gishaka ibere kizobera hano mu ntara ya Gitega aho cyateguwe abagiteguye turaza kubamenya no tubamenyesha yuko kino gikorwa ari gikorwa cya Miss Ngoma. Miss Ngoma ni iki? Miss Ngoma ni iki? Murazi ko hari Miss Kugasaka, Miss Burundi, Miss Sinzi n'ibindi borera hashikiwe Miss Ngoma. Aha rero nizobera ngaha mu ntara ya Gitega aho iriko irategurwa ku buhinga budasanzwe, ubuhinga bugezweho. Abamenyesha makuru bose bavuye mu ntara bava nyine mu ntara ya Gitega, abandi baje bava mu ntara baje bava Bujumbura bahishikiye ngaha. Izi nyubako rero turabereka ahandi mu gisagara cya Gitega aha kuri Cercle de l'Alliance do Gitega niho haza kubera conférence de presse ikiganiro cy'abanditsi n'abamenyesha makuru baza kubwira byinshi kuvyerekeye Miss Ngoma. Miss Ngoma ni iki rero bizoba ryari kugeza ryari? Kurikirana rero Isaac TV tuze kumviriza i conférence de presse ndaza kubibazanira ngaha muyumvirize neza. Ababiteguye ni bande, biteguwe gute, bizokorwa ryari, abamisi bazotogwa ryari, byose muraza kubimenyera aha muri Cercle de la Paix. Abamenyesha makuru murabona basa n'abashitsi bavuye Bujumbura ubu nyene no tugishika uno munsi biraza kuba bitoroshe. Reka rero tuza kurikirana ingene biza kugenda ni mukanya. Almano tunyama ante. Ah oui, ora o bem. Eu vi uma almoçadinha. Mano, fica muito bem carite. Adiamão. Exactly. Okay. Safi. Imyiteguro yatanguye kugira conference presse itangure. igikorwa cy'uno munsi tariki imwe y'ukw'icyenda mu 2020 ariko kubera muri centre Igitega nk'uko babamenyesheje mwese muri hano hariho igikorwa kigomba gukorerwa hano mu ntara ya Gitega. Icyo gikorwa kigira gikorwe bwa mbere kuva intara ya Gitega yitwa iryo zina, igikorwa cyo gutora umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi w'umunyakaranga. Ego that's
ibikorwa nk'ibi mwari mubimenyereye ko mwese murabamenyesha amakuru hano, ariko iki gikorwa gitanguye ngaha ndibaza muravye neza n'ingene ku meza hasa n'ingene abambaye imyambaro bambaye bo turi kumwe, murabona neza yuko bitandukanye n'ibindi byose byari bimaze kuba. Nico gituma nk'uko musanzwe mubizi, Igitega ni kapitale politike, umugwa mukuru w'igihugu ubu, hanyuma ikaba ifise ibintu byinshi kuva kera nk'uko mubizi bamwe bamwe. Ndazi yuko hatabyo umwe muri mwe gatarazi yuko Rwagasore avuka mu ruga ayitega, Rwagasore avuka Gitega, hajya hirya gatoya impande y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, inzu yaho tuzoronka umwanya wo kuhatembera mu minsi izoza. Ubu naho twaragira ibibakwe, umukuru w'igihugu avuka hano, umutandukanye wiwe avuka hano. Ingoma z'Uburundi zamaze kuja no muri UNESCO, no musi zatanguye Igitega, yangoma hamwe bimwe bita Kagenda. Ni byinshi Igitega ifise ibintu byinshi abantu batazi ushaka gushira ahabona, duciye muri ibyo higanwa bizoba bihuza abigeme bavuka mu ntara ya Gitega. Ndibaza muraza kumva ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe yinjire mu higanwa. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga mu ntango, mwese murashobora kwibaza muti mbega abo bantu bari imbere mwabatuye gute? Ico ni ikibazo ushobora kwibaza kuko harimo n'abamenyesha amakuru bagenzi banyu. Ntibyatworoheye gucagura aba bantu bose mubabone tubicarike hano, mugabo aba bantu bose ni Abanyagitega. Udafise abavyeyi biwe bose bavuga Igitega, arafise umwe mu bavyeyi avuka Igitega. Nico kintu ahanini twatoye, kandi murabona yuko abenshi ari abigeme canke abakenyezi bivanye n'ungene n'urwego agezeko. Ico gihe rero twarabibuye dusanga yuko twokorana ibi bikorwa, hanyuma turabicisha no muri mu bijyanye n'amategeko ya province y'intara. Ubu rero murabona yuko igikorwa nyezina gitanguye uno munsi. Hanyuma kugira ngo igikorwa twise iki gikorwa tukacitirira ingoma, naho murashobora kwibaza ikibazo uti kubera iki yitwa ingoma, Miss Ingoma. Muraza kuronka kandi muraza kubasigurira icyo bita umukobwa n'ingoma ingene bimeze, icyo bita isano riri hagati y'ingoma cyangwa icyo ingoma imaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ntarandiriye rero reka ntange ijambo ku muntu wese. Jewe izina ryanje ni Hakizimana Alfred, hanyuma niranje mpera hariya ntange mikoro agende arisigura bavuga n'ibyo bajejwe muri iki gikorwa kugira ngo cyo twandanya umwanya uze kuba muto ndetse duteba. Nitwa Alida Gahera, avuka Gitega ni kasi ya Shakana. Hama ico njejwe muri Ingoma event, hama njejwe itegurwa ya Miss Ingoma. Murakoze. Yambome nanje nkaba nitwa Ndizeye Kelvin, nanje nkaba ndi umwe mu bariko bategura iminsi Ngoma, nkaba ndi mu designer wabo. Murakoze. Jana nitwa Kimana Mishu, nkabajejwe ihayanishwa n'imenyekanishwa rya Ingoma event ndetse na Miss Ngoma. Murakoze. Ndonge kubaramutsa, nitwa Nyagasani
muri Ingoma Event nkaba njejwe imigambi bavuga ati directrice du projet. Ego murakoze. Nanjye nyene ndabaramukije kandi ndanezerejwe cyane no kuba mwakino gikorwa mwakino gitondo. Ku izina nitwa Menedora ndayikengurukiye. Muri umugambi watangujwe aha muri ino ntara nziza ya Gitega, ni njejwe iby'akaranga, imico n'akaranga, nkasanzwe mbere ndi n'umunyamyuga ngira ngo ndaza kuronka umwanya ukwiye wo gusigura isano riri hagati y'umwigeme cyangwa isiguro y'umwigeme n'ingoma, mbere kinongera ngaruke ku mico n'akaranga vyamye biranga Abarundi muri rusangi hamwe n'umwigeme muntu w'umurundikazi. Murakoze. Jewe nitwa Yera Regine. Muri Ingoma Event ico njejwe ni gukurikirana ingene ibikorwa vya Ingoma Event biguma bikurikirana ivyo bita chef de programme. Nitwa Irankunda Ange, nkaba ndi umuhanuzi w'iyi porogaramu turimo ya Ingoma Miss Ngoma. Murakoze cyane. Tudatevye reka ndamuha ijambo Menedora, asanzwe ari n'umukozi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Hanyuma adusigurire gatoya iby'ingoma, hanyuma yongere ace abasigurira mubona ngaha n'ingene bambaye. Nabasaba yuko mwotega nkama ibi bintu kuko ndazi ko mwese hariho benshi batabizi, na jewe nta mwanya munini maze ndabimenye. Igihugu ni byiza kandi ni byinshi, tugerageze gucagagura mu majambo make kugira ngo abandi bashikirwe. Murakoze. Murakoze cyane. Ndanezerwa cyane ndiko ndasigura ibiranga igihugu cyacu, ibiranga n'imico y'Uburundi bwacu, kuko ni igihugu cyiza cyane gifise kahise keza mu mico n'akaranga. Ngerageje reka mpere ku nsiguro y'iri zina n'ibimenyetso mubona, na cyane cyane ingoma. Kugeza byamaze kubivuga yuko ingoma yahereye muri iyi ntara ntawo bideha. Ingoma yahereye muri iyi ntara ya Gitega ahantu hitwa mu Gishora, hanyuma komine n'Igiheta. Umuntu yokwibaza rero ati mbega none kubera iki mwise uwo mwigeme yitiriwe ingoma? Ingoma ifise insiguro novuga nka zine, mugabo turi muri izo zine kuhagarara ko ni kimwe. Ndabuyiriheje ingoma nuko nabo bihava bitugora kwemera, ariko birumvikana kuko twabibagije abasokuru bacu. Ingoma musigura imwe irasigura umwigeme. Ingoma kandi irashobora gusigura inganji, ubutware. Irashobora kandi gusigura nk'uko mubibona ni akamwe ngo ni isekuro nako nibuka ko kitwa ingoma, naho barengeje ko ubusato. Ingoma kandi irashobora gusigura zijya ntambo, abatamba ingoma abitwa abataratimbo bariko baratamba ujya mugirwa n'ingoma baba batamvye. Rero muce mwacaguye kwitirira ingoma, urumva bwa mbere muri kahise cyangwa mu byo tuzi ingoma igereranwa n'umwigeme, kandi mba ingoma ifise insiguro nziza. Kubera iki? Ifise ibihimba nk'ivy'umwigeme. Murabona utu tuntu turi ku mpande n'impande, utwo tugereranwa n'igihimba c'umwigeme citwa amabere. Murafibona ko ni hejuru hariho ahantu bamaze kubona ingene bazivuza hajya bakubita ahitwa ku kibenga. N'igihimba twavuga twogeranya nk'ikidondoka c'umwigeme aho bakubita. Ngira ngo muri kazoza tukaronka umwanya wo gusigura canke nta mwana arimo. Twamaze kuvuga ko umurisho
muca mwumva umurisho nawo aho ico bisigura ifise n'ibihimba murabona n'inda mu mbavu iyo n'inda uwo ni umwigeme mba ko ari ikintu cyiza cyane. Hanyuma rero icyo twaba ingoma ni nziza ni iki ijambo umwigeme risanzwe risigura rivuye mu rivuga kugema naho ni ukwinengesera. ni ukuvuga umwigeme rero ni umuntu yategerezwa kwinengesera akitwara neza mu ndero y'ikirundi. ni nacyo gituma abigeme batazivuza batazitamba. muratugena mu buvuzi w'ingoma atamba tuca dusanga umwigeme ariko arerekana ibihimba bitari bikwiye ko bose babona. hanyuma ikindi nacyo hamwe yovuza ingoma yoba bya bindi turiko turakura hamwe hanze y'igihugu yoba ariko arivuza. mvuze kwivuza rero muca mu vyumva nogaruka mu kinyamazuru novuga ico bita masturbation. nico bituma rero tugomba kuza turagaruka ku mico n'akaranga kuko hamwe twovyihoza twosanga imico n'akaranga vy'abarundi biriko biratosekana. rero reka ngaruke rero nibaza nko ku ngoma naho bidahagije vyose nibaza ko mwamaze gutegera muti rero kubera tuvuga umunyakaranga w'imico y'ikirundi ntituba twanse nuko ari umwigeme ateye imbere oyaye. murabona ibi bikoresho twakoresheje mu mico y'ikirundi harabaho gukora ibintu bitandukanye. ibi byakorwa n'umwigeme ariko uno munsi nk'uwabaza abigeme bamwe bamwe tubega ibi bikozwe muki ntibomenya ko ari urwavu, ntibomenya ko ari intaretare, ntibomenya ko ari intani. byumvikana yuko hari bigenda biza biratituka. rero mu ntumbero yacu dukeneye umwigeme w'umunyakaranga w'incabwenge. tuvuze incabwenge ntashira isoni, ni umwigeme avuga adashinyaguje ariko kanatadusonagira. ashobora gutunganya imigambi nk'uko mubibona. murabona mu by'ukuri hano hantu habereye aba bantu mubona, murabona ko bashoboye gutunganya imigambi myiza. rero mu majambo avunaguye intumbero yacu niyo guhaburira umwigeme murundikazi kugira akaranga k'umurundikazi ariko kandi agateza imbere igihugu icyo twita agakunda n'igihugu icyo twita mu kinyamazuru patriotisme. turashaka ko umwigeme akoresheje ako karanga nyene akoresheje iyo mico ashobora guteza imbere igihugu. mu buzi dukora umwigeme akifata neza, akakira abantu neza, akayagisha abantu neza, akambara neza nk'uko mubibona. murabona ko bihimbaye. niyo ntumbero rero ariko ntitwase yuko umwigeme ateye imbere, ntitwase yuko aboneka neza kuko abarundi bama bigisha abana guhera ku myaka mito kwitunganya neza n'isuku mu dukorwa dutandukanye n'ibindi. novuga hano haba n'abarabira ariko turashaka yuko aho igitega umuntu abaza ati mbega uwo mwigeme w'akaranga ariho, abo bigeme b'akaranga bariho, mbega akaranga karakenewe mu iterambere ry'igihugu vyogenda gute, vyokorwa gute? ni mw'iyo ntumbero rero murambabarira hariho n'inkino zimwe zimwe zagiye zitakara kandi zari zikenewe. ni vyinshi mu karanga k'uburundi, inyifato ni vyinshi mu kubabaza ibisokozo, ibitito, imigani, ubujajuro, gukina inkoni n'ibindi vyinshi. kandi ivyo mu iterambere ry'igihugu birafasha. turifuza rero kurwanya ubukene, kurwanya ubunebwe dukoresheje akaranga n'imico vy'abarundi. murakoze cyane. ego ibaza hariho benshi batari bazi icyari cy'ingoma. ingoma ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu. burya hariho byinshi tuzogenda turavuga muri uyu mwanya dusigaje kuzoba turi hano. ego reka ndamuhe hotel nawe aye majerene ababwire nawe ku ruhande rwiwe ubwabo mugerageze kuza muranyarutsa kuvuga amajambo make make kubera
umugambi by'ukuri barawumva bose ku buryo umwe wese nayo basigurira nicyo gituma mubona ndamubwira kuko umwanya mutavuga umwanya munini ego majo ryarutse murakoze cyane je novuga ati nza kuvuga ndakwibanda cyane ku gikorwa nyizina arico Miss Ngoma mumaze Miss mubona cyane hirya no hino bivugwa Miss Ngoma ingoma event ukavuga ati ibyo n'ibiki rero Miss Ngoma ni ihiganwa ririko riratunganywa na ingoma event ihiganwa y'umukobwa mwiza aciye ubwenge ariko cyane cyane wakaranga kandi n'imico impamvu twibanze rwose gukaranga n'imico ni uko akaranga ariko karanga mutima k'igihugu akaranga imico ivyo dutandukanisha n'ibindi bihugu umukobwa afise akaranga canke imico iyo aserutse no mu makungu atarinze kuvuga icari n'uwari we ariko afise akaranga n'imico bivanye no mu myambarire yiwe canke no mu kuvuga canke gutambuka urahita ukavuga uti uyu ndamwitegereje ukuntu ameze ukuntu yambaye cyangwa ukuntu ariko aravuga ava muri iki gihugu rero niyo mpamvu twibanze cyane cyane gukaranga n'imico kuko twarabonye yuko nivyo koko ayo mahiganwa tumaze igihe tuyabona atandukanye ariko twebwe twashatse gusubira mu gufata rya bendera ry'akaranga rya bendera ry'imico kuko turabona yuko yaba mu bakuze yaba muri bato hariho ukuntu imico n'akaranga twayibariye rero turavye uwo mwigeme mwiza aciye ubwenge ariko adataye akaranga turavuga duti dushaka rero bene uyo mwigeme ashobore guserukira intara yiwe ashobore guserukira igihugu ciwe ashobore guserukira Gitega nk'umugwa mukuru wa politike rero tuvuga duti kandi cyane cyane n'ukuntu tuzi ko twanabivuze Gitega hari vyinshi cyane ibitse kuvyerekeye akaranga rero Gitega ni vyinshi ifise ubutunzi bwinshi kuvyerekeye akaranga tuvuga duti twarihweje turavye ubwo butunzi bwose hirya no hino tuvuga duti mbega uwo mwigeme twomwita gute Miss Ngoma abo bantu babitegura ni bande ingoma turavye ikibanza c'ingoma mu gihugu agateka n'agaciro k'ingoma mu gihugu niho iryo zina ryavuye Miss Ngoma na ingoma event rero iryo higanwa rero rizohuza abakobwa baraza kubaha mu mwanya barabaha ikirangamisi n'ukungene bizoba bitunganijwe kuko umunsi wa nyuma dushaka gusigarana abigeme 11 mu bigeme ari ba 11 kubera ico gitigiri kubera ko dufise commune 11 Gitega ego rero cumi n'imwe murarunga muri Gitega murakoze rero ego reka rero nawe ashireko akandi kantu gatoya hanyuma tubandanye ego nk'uko abaje kubivuga jewe nashika ndababwira ati burya uwo mwigeme bashobora kuvuga ati uwo mwigeme ashobora kutubaza ati atwiteze ko iki twebwe nka ingoma y'Events ikintu uwo mwigeme atwiteze iyo twitega ko twebwe nka ingoma Events no kumushigikira canke kumuba hafi mu bikorwa byiwe azoba afise canke mu wa mugambi ashaka yuko ushika imbere tukamuba hafi kugira mu kiringo c'umwaka tukamuba hafi kugira ashobore kuronka abamufata mu mugongo aheze ave kuri iyo aheze ave kuri uko kuba umwigeme w'akarere w'intara ya Gitega ahe ubundi nko mu 2021 mugabo yamaze gushikana imigambi yiwe imbere ntagende atakino akoze mu mwaka mushaka ni kwibaza ati buriya uwo mwigeme nawe tumwiteze ko iki twebwe nka ingoma Events ico tumwiteze ko nuko tumwiteze ko yuko yoteza imbere imico n'akaranga nkuko ari byo duharanira nka ingoma Events akabiteza imbere agateza imbere imico n'akaranga mu ntara yiwe ya Gitega ndetse no mu Burundi hama abandi bakamurabira k'akarorero nico kintu ingoma Events imwitezeko ego murakoze hanyuma reka nababwira ingene ibikorwa bizogenda birakurikirana
uko biteguwe. Hariho igikorwa cy'uno munsi kibaye murakibonye kirahejeje kuba, hasigaye ibikorwa bitatu bizoba gushika muri 12. Ivyo navyo bitondetse uko kuva uno munsi mu kanya nca ndamuha ubujejwe kubabwira ingene abantu biyandikisha, abasigurire ingene biyandikisha. Tuca dutanga ukwezi kumwe kuva uno munsi gushika itariki za nyuma z'uku kwezi kw'icenda, itariki 30. Hanyuma bahejeje kwiyandikisha itariki 9 z'ukw'icumi tuzoca tubwira ikintu no kwita mu gifaransa preselection. Abantu ba mbere bazotangura kurema abantu ba mbere. Turifuza yuko hiyandikisha abantu benshi, abigeme benshi, kugira ngo iryo higanwa ntiribe higanwa risanzwe. Kandi iryo mbere ribaye Gitega, twifuza ko n'imiburiburi tuzoja munsi y'amajana 2, kandi ndifuza yuko bazorenga. Amaze kuvugana n'abanyagitega benshi n'uko ingene biriko biragenda bazobyita bari benshi. Twifuza ko twaje dusigaza nk'abigeme 30, abigeme 30. Hanyuma ico gihe kugira ako kantu tuzotegura ikintu no kwita gitoya atari kinini cyane, no kwita kinyamazuru, no kwita ari nk'agaswari, akantu gato kugira ngo abantu badufashije mu bintu byitwa aba bariko baradufasha nko kwa volcano. Murabona yuko ariyo tuzokorana muri byinshi. Abantu bazoba badufashije muri ico gihe tuzobaha umwanya wo kubonana n'abo bantu 30 bazaheje gutorerwa ico no kwita basi nka bimwe tumenyereye kandi finali. Hanyuma abo 30 tuzoca tubaha umwanya wo gusubira gukora utuntu tw'utuvideo, utureresi, nko kwivuga wariwe, ibintu nk'ibyo murabibona. Ushaka ukwezi kose abo 30 bazoshika ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa11, niho hazoca haba demi-finale. Iyo demi-finale izoba ikomeye cyane, naho tuzotegura akantu nk'ako nyene, dutumeko n'abaririmbyi b'abanyakaranga baririmba indirimbo b'abakobwa, kuko barazi yuko umukobwa ari we ariko arakorerwa ibintu byiza muri kino gihe. Hanyuma uko kwezi kwa11 guheze tuzoba twakuyemo abakobwa 11, kuko ajeje kubisigura mugenzi wanje hano. Abo 11 nibo bazoshika muri finale, arivyo bizoba itariki 19. Hanyuma muri abo 11 nabo bazobandanya uko nyene bakora nk'uko abandi bariko barakora, mugabo bo tuzobagirira akantu k'akabiga, tubatembereze mu gihugu, ahantu hari amaratiro, ahantu hari ibibanza bikomakomeye byagize icyo biterereye mu gihugu, nk'aho Gitega canke Muramvya canke ntara tuzohiga, tuzoza turabamenyesha uko bizoza birakurikirana. Hanyuma gushika rero ku munsi wa nyuma, ari uwo munsi novuga wo gutora umwigeme mwiza kandi w'umunyakaranga kandi aciye ubwenge. Ego tukaba dufise umugambi yuko abo bigeme 3, urya wa mbere n'abandi abandi ivyegera vyiwe 2, bamwe mwita abadofine, hamwe n'urya bavuga yuko aba yakunzwe na benshi, urya tuzoca tubambika impuzu z'ibiti. Bazo munsi muzoca mubona ingene umwamikazi yambara, umenye ikirezi, hari ibintu batabasiguriye bambaye, niho muzoca mubibona, ku buryo umuntu wese nazo ari umuzungu abonye ifoto atarinda kubaza ngo uyu mukobwa n'uwahe, uca avuga ati uyu mukobwa n'umurundikazi. Ego nuko urutonde rumeze rwo gushika itariki 19. Twizere ko mwese
muzoguma muduherekeza kugira ngo twese dufashanye guteza imbere igihugu n'ahanini imico y'igihugu igume iri hejuru, kuko igihugu iyo gitakaje umuco n'akaranga kiba gipfuye. Kuko ugumya wambara nk'umufaransa cyangwa kwambara nk'umunyamerika muzoca